ahubwo ili Titus canke Titus niryo nahawe na Kidumu Kibido. Kala 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 yoshe kala 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 yoshe kajambo kurukundo kuri kala yoshe location nkiyo muri chambre kweri harageza aho umugabo we avuga ati je ndahise kweri ndahumirije kubera yaciye asohoka barugara avuga ati ibi sino kuyangana kandi ninze mvuga video yo hagarara ari ngiye yagomba kuza kunyamira kunkubita ukuboko ace muri kamera. Take you where you never been. If you're still on the angel, I'm gonna take you to my home. The way you feeling lonely, get away with your. Yes, so twari mu gice turiko turabashikiriza ibihayanisho mwabibonye vyinshi bitandukanye ariko kandi twari twabwiye yuko tuba dufise umutumire wacu yitwa Mr. Titus Desailly. Yes, welcome my bro. Meze neza. Merci, meze bon. Ashaka kuramutsa abakunzi ba BTV na cyane cyane cyo Friday Light Show bariko barakurikirana. Ndabaramukije gose abakunzi ba BTV na cyane abakunzi ba Friday Light Show. Yes, ni Titus canke Titus. Yes, Titus Desailly. Amazina yawe kuri hajya na yahe? Ni Munyembabazi Tite. Munyembabazi Tito. Asazavuka mu ntara ya of course. Niho Titus ryavuye canke Titis. Twari Desailly arigeze wigeze kwisigura yavuye. Desailly numusoza, gisigura umusoza. Ninde yarugihaye igezina? Ahubwo ili Titus canke Titus niryo nahawe na Kidumu Kibido. Titus. Yes. Desailly najyo urumva ni kujya kuntu kugira Kidumu ari nyitoko. Ni igihe kimwe twari yari yaje kumenyekanisha yatumwe ko na Brarudi bagize intuzi kidaje gishasha icupa rishasha rya Primus hanyuma arashika mu ntara ya Rutana je nanje nari niga muri lycée Rutana aho nari niga mu 11 acarasaba munivyo ari wese ava mu ntara ya Rutana agende kuririmba aho rero baririmbyi abanyagihugu bari bazi ko muririmbyi ari bajya bambaye amadred nyene bameze ukuntu bambaye amapocket down nk'abo baciye kwita umustar so na Rwagasore hamwe na Bob Marley ushanga umuzikuru wawe so nanje kubera abanyeshuri twigana ico gihe vraiment nari nambaye nabi gose ipantaro ryagutse zimwe zo muri Tanzania naje hari hazi imisi mike mvuye muri Tanzania izo nari fise vraiment nambaye ni ariyo n'udkwabo bita baba rikuwa na gari nukuvuga babikora mu mapine y'imodoka niko tubona niyambariye nambaye fo sana kwera abanyeshuri rero twigana kwera bazi nkunda kuririmba bavuga genda kuri stage uririmbe za ndirimbo ruturirimbi naje naratinya vraiment navuga nicyo ukunda sinashobora kuja kuririmba kuri stage rya mbere ntisinda nta musi no ndabikunda nyene kurimba mu ishuri so ararindira abajya barasta nibo baguma bahindira ayo mugabo gusa nabo bagatinya ko nta ndirimbo bafise ico gihe rero je abona bariko bansuguma cyavuga ndabona umuntu hariya bariko basunika ati nazi numva rero ndagize ingufu ntegetse kugenda cyo ndaduga kuri gwa rumodoka rwa Brarudi rumwe ruri hejuru kizeyo acavuga ati ana uyu niwe muri nivyo muvuga mufise mu ntayo tana ngo wapi kwera abantu bose baranga avuga ati babonye rupantaro rugero ngo yasi muhamza badanseri baroza mu zijya yene vraiment zifise nyene ukuntu zikoze ati suwe muri nivyo so ni bande ari ngaha acavuga no microphone hajya n'iy'icurubanza tereka tume microphone abitovye turamwirukana te mugari nivye neza ni go rubanza ruzoba ruciye cyama microphone atiririmba cyandakoroka kuri hip hop ruvana n'ifite indirimbo nyinshi mugari cyo gena rinze hip hop nuva inyuma baciye banya kompanya baravuga za ma instrument cyankorokera ko bye nko kumengo twateguranye Kidumu nawe acajamwe afiringa kwera bica biba imizuka babandi bose batangura ntangura ko ntwaye kuboko ko nabo bagenda bajyama umengo nije fevora batangura rero gutangara bati rero kirazira kuvuga ku muntu atari murinzi utaramumva rero acarambaza nawe witwa gute nitwa Munyembabazi Tite cyavuga kuva ubu ndakwise Titus canke Titus cyarivaho nakorotse kuri stage umuntu wese yanyita iryo zina nawe gana mutana Titus mwumvise ko yakoranye collabo na Kidumu kera hama kandi kuri stage
stage ikaze ya Chaka imodoka murumva ko abandi bakigiye ko mu nyuma bihenda cyane. Yes, twadojeje gukurikirana karimbo My Sad yakoranye na Masterlands igihe bagashira abona twarabakiriye muri kino ganiro nyine cha Friday Late Show. Ubu naho tuzaniye indi ndirimbo, ni indirimbo yitwa Kalaryoshe yakoranye kala atari kara si kararyoshe ni kala ya nukuvuga impamvu ari kala hari indirimbo ni y'urukundo kandi wasi kala anyuma turashirako aka anyuma ucushika ryoshe ya impamvu nukuvuga uri mu rukundo ari usanga muri babiri muvyumva neza ari umwanya mugera mukavuga ati ahantu ntituri kwisi ugasanga n'indimi zahindutse ari ijwi ryahindutse umuntu uko yaraye tusanga vyahindutse rero hari kumbwira usanga uri kuregeza ururimi n'amenyo ugasanga ikirundi wakivuze nabi nijya mudi rero twagiye mujya mudi yojya mwanya yes usanga umuntu ari kavuga ururimi yaruhiye ajya urashobora kumubwira ati ajya no gusolola bari bijya time Yesa kala umva kala nibaza ko twosaba mwinga bw'ivyuma bakadusha iyo ndirimbo yitwa Kalaryoshe yakoranye na Estanish yani ndimwe mazi amasaha make ya cyane sohose ego nta semeni irahera twarayiberetse muri B News uno musi mugomba muri kwirikirane ijya mbere muri Friday Late Show neza cyane Kalaryoshe Kalaryoshe subirukambire nukuri Kalaryoshe akaririmbo ni Kalaryoshe akaririmbo umugenzi wacu yitwa Nick akunda cyane imisi yose iyo ni dushise ku kazi usanga ariko ararimba Kalaryoshe yaragakunda sana so nibaza karamuhezagiye na karirimbo ubona nye ko karyoshe vraiment ariko hari watondikiye ari mucera matresor ngo nagaki karyoshe urakivuza ariko yego urumva navuze agakundo tujya dukogwa twose Estanish yarashobora kuvuga kajewe kararyoshe nanjye nkavuga Estanish yavuga subira ukambye ariko ivyo menga bari muri chambre bariko barabivugira ivyo byabaye muri chambre canke muvuye muri chambre miliyari yose muhuriramo muri babiri ari miliyari ni indirimbo ifise utujambo twinshi ari mu kirundi asigaye amajambo mashasha muri dictionnaire rundi shasha icaka ni kuvuga icaka ni bijya bintu mu mubiri wumva biduga kabisa kumva ubuza amahoro icaka ni kirundi gishasha we wari icaka ni kirundi umva nyene ubuza amahoro gishasha none icakera cyo kisanzwe gihari kuva kera kirahari icaka mu mubiri wumva hadudubizamo ikintu nyene wifuza gukora ikintu cyane kukivuga yes ni indirimbo wakoranye na Estanish kuki Estanish kubera ko deja twari dufise projet yo gukorana kuva 2018 ariko kubera guhindagura management vyaguma biduperturbe ubu rero niyo seri maze guhitamo gukorana no mwigeme twasanze umuntu aboneka neza yuko ariko akora bien gusumvya abandi twasanze ari Estanish ivyo kuvuye ku muronka canke kumuronka ikintu cyambere management ya Niosel management asanzwe nawe nyene ari muri ndi management ya Booking Black yes ni management zavuganye ni staff zavuganye management je icyo bambwiye cyambere batanguye kubabaza ni ibikorwa by'umuririnzi yifuza gukorana na Estanish bamaze kubibona bavuga bati uyu mupeti turamuzi kandi arashoboye rero nta mpamvu nimwe yotuma mudakora kandi dufitaniye n'ubucuti twabonye kumukoranye na iBreeze kuri Bujahit ni Bujahit Music Bujahit Music ubuni bari kumufasha studio mwishimiki ugiye kuraba muri new generation abantu bari kubakora neza iBreeze ari musi wenyana ariko muri new generation vraiment arahari ibintu abantu bakunda iBreeze arabikora vraiment niyo mpamvu twamwise mu twese twamuhurije amasanamu y'ino ndirimbo yakoze nde yakoze Tatila Meke kala yes bariko baratwandikira hari uvuze ati ndiko ndabakwirikirana ndi Nyabugete 5 we muririmvye mubwire ko ashoboye n'akaririmbo ngo Kalaryoshe asante sana yes ngo ego vraiment
nako karirimbo kararyoshe yamya twandikira kare yari yatwandikiye ko yitwa ndega yemwe yitwa Kevin Kamariza nawe nyine atubwiye ngo akarimbo kararyoshe zamuragerageza mutubwira naho mutumbereye ariko ikibazo mubaza uno mutumire wacu arahari kugira bishure ndabaramukije ni Ornera mumbwirire umutumire muti kuhaje. Merci beaucoup Ornera. Yes, ibikorwa vya Titis muri kino gihe byifashe gute muri rusange uretse ino ndirimbo kararyoshe wahora mu biki mu misi heze? Yes, mu misi heze byari ni imyiteguro nyene gutegura indirimbo nyinshi ifise ibikorwa byinshi nka jewe nk'umuririmbyi ni keshi mba ni muri studio ndi location gushootinga afise ibikorwa byinshi rero biri imbere uretse kararyoshe hari n'izindi collabo ziriko ziraza nizi wanje gwite cyane. Muri kino gihe ni wowe nyene uri muri Niosel canke aho hariho ubundi tutaziko turaziko higeze kubaho twageze kuba turi babiri ariko ubu nije jenyene ndahari. Mu minsi turiko turaba kuzana uwundi umwe muririmbyi. Dusubiye muri iyo ndirimbo yawe kararyoshe location yari imeze gute? Twabonye amasini nyinshi zitoroshe cyane ko ufatiye kuri Estanisha asanzwe afise n'umugabo byagenze gute muri uwo mwanya? Muraturna bari kumwe na mugabo yes ari hafi yiwe vraiment aba bari kumwe kenshi ariko Estanishi nawe arazi ivyo abarika akora ko ari nka business wewe ubwiwe aruguruka mugabo gusura level rumukabo umuntu kabona hari ibintu ubona ukabona ati sino vyihanganira kwira ati enough is enough kweri geza so location nkiyo muri chambre kweri harageza umugabo wewe avuga ati Jenda hise kweri ndahumirije kubera yaciye asohoka barugara avuga ati ibi sino kuyangana kandi ninze mvuga video yo hagarara kuba nashobora gutanga itegeko ati ibyo muri ko murakora muri kano kanya bihagara hari ngiye agomba kuza kunyamira kuko mwita ukuboko ace muri kamera mugumva acavuga bati bana muri kakore ni turi ngaha turi benshi ntakiyo kiba ego Titis nk'abandi barimvyi bose bariko barakora na caca niyo bari muri management ariho igikorwa ntibagirana bashobora kuvuga bati ishingi igikorwa ngiye gukora cyane cyane benshi bavuga album abandi bakavuga EP kubwawe ni giki kiri muri iyo nzira kumbure ugiye gukora Titis? Je ni album ariko si vuba vraiment ahubwo ikintu kimirije vuba ni concert concert ishobora kuzoba muci niyo izoza hafi gusumba album. Iyo izo bifise siguru yihe izoba ari igikorwa uzuri kurashira habona canke wundi muririmbyi azoba ariko arashigwa habona muri management yanyu? No kugira ngo abakunzi tubegere cyane kuko kenshi tuganira turi kure na kure barakunda akazi kacu barakunda kudusaba ko twobashikira bakatwibonera so ntaco novuga yobish ihagaze ko kandi natari kuryohera abakunzi mu gisagara ca Bujumbura canke aho usanzwe uvuga aho mvuka azoba ari hariya mu Rutana ego yes ngo bite mumeze neza nitwa Victor Kinindo nashaka indirimbo oya sumwanya wo gusaba indirimbo Victor kandi asanzwe yitiranwa na Gerard hariya kuri New Force Bar turabaramukije. Victor New Force Bar urakoze cyane. Ego nibaza ko twasubira tugakurikirana gato y'akaririmbo kararyoshe ko tusigaranye n'umwanya muto ca tugaruka dusome ubutumwa bw'abariko baratwandikira hama tuce dusozera n'umutumire wacu. Kajambo kurukundo kararyoshe twumvise ko ari akaririmbo k'abakundanye reka tugature abantu bose bafise ubugeno no munsi ariko tugature witwa Gildas na Cynthia bubaka ubwabo no munsi turababwiye ati urugo ruhire. Ego barakirangeni barakirangeni ego yes akaririmbo rero kararyoshe kuva kasoka ubona abantu bakakiriye gute? Ubwa mbere kagisohoka karakiriwe neza mu masaha nk'atatu gusa isaha 3 ziheze yari hagaze indirimbo irahagarara amaviews nk'imisi ishika kuri 2 haduga like zonyine muga atavini kugeza aho indirimbo ija munsi ya like ziba nyinshi gusumba views twarirutse turaja mu vyambu biranka imaze gusubira ku movinga itangura kuri 0 après nka 2 jours
yatanguye kuri 0 kandi yatanguye kuri 0 nko kuma views nk'atanu yari igeze kuri 720 mu masaha 3 nyane bwakwire neza kirahagaraye hafi imisi 2 igeze kuri 720 like zaraduga zozo n'ama subscribers ibindi byose mugabo gusa ubu ikibazo cyari cyaye kuko turabona twarabuze ikibazo cyabaye gusa twibaza yuko nyine ari abantu baba bari badukoreye ko ntiturishira none ntituramenya ikibazo cyari cyabaye gusa account yari yagize ingorane vraiment ariko uri abantu ukuntu ubona ko bayakiriye apart ya réseaux sociaux bayakiriye neza vraiment ndabikunda gose kubera ndaronka ama feedback aho ngiye ndakunda kumva bayivuza ndaronka ama congratulations avuye jyani no twayumvise indirimbo yameze neza ivyo rero birama courage bikanyibagiza ivyo naboneye kuri YouTube social networks zawe ukoresha nizahe Titus da Sailor iryo zina babona jyanitse kuri channel ya YouTube na Facebook Instagram hose nuko nyene twariko turaraba indirimbo muri kano kanyigeze ku ma views 2200 hama amakomante ibihumbi 2500 yes ama commentaire ararenga ijana gatoyi hajya amakomantere niyo yerekana ko indirimbo abantu bari ko barayitaho kuyiraba ama like ifise amajana 278 hama ama dislike 5 egome ariko kandi ari abantu benshi basigaye bavuga bati yuko ari abantu basigaye korera nako acicane ku ma YouTube channel yo munasoye indirimbo gacusanga indirimbo yaganze bashize muri frigo ikaca iganda nyene tubabwire bati kuko twatugeze kugira campagne mu kwezi tuvuga tuti abarundi dushigikire ibikorwa by'iwacu kuvuga ari abarundi bariko barashigikira bino bikorwa campaign barayikurikiranye ariko nabandi barundi bafise n'umutima mubi bariko barasubiza inyuma ibikorwa by'abarundi usanze babiri yakuye yego cyane akajambo wumva utova hano ubwiya abantu bose bariko baradukurikirana muri kino ganiro nakahe kubashimira bose ko baranyitaho kandi nibo batuma ibikorwa byanje bishika kure nibo batuma ngira ifonzo gukora ndashimira abadukurikirana ndashimira abadukorana muri rusange nkashimira n'abamenyesha makuru bose nereye kuri staff yose ya BTV kumbure natwe tukwifurize gutera imbere na cyane muri lebo yawe yitwa Niyosel ubaturamukirize bose nabo muri Niyosel TV ba Edison ndayahoze Mr Sinzo Ceceka na Kenny ego utiyambo bose ego reka tugushimira ariko ntiyumva ngaho utaturirimiye kala Joshe. Baby, I go follow you, spend my life with you, 'cause I don't wanna let you go. If you're just a gentle way, kala Joshe, kala Joshe, subira ukambwire, nukuri kararyoshe, asante, kararyoshe, anje na indose Spanish. Kaja mu rukundo Titus the Sailor kubana natwe Spox natwe tugira turangize kino kiganiro cyacu dushimira abantu bose bashoboye kudukurikirana na cyane cyane abari mu gisagara cya Bujumbura abari hanze y'igisagara cya Bujumbura n'abari hanze y'igihugu dushimire cyane witwa Nizi Boy yabanye natwe bena Niki hamwe na Karen bashoboye kubana natwe mu buhinga bw'amaji bakoranye neza cyane bambaye impuzu zisa amashati asa byari biryoshye cyane kari karyoshe cyane kano kaganiro bimeze neza cyane tubabwiye tuti ikiganiro cyacu ni ku munsi wa gatandatu ego kuva uno munsi isaha 4 baraza gusubira gukwirikirana nejo isaha 8 gushika isaha 10 baraza gukwirikirana aho diffusion ya kino kiganiro reka rero tubashimire bose hama tubayisango ryo ku munsi wa gatanu nk'aya mango nyene ni kuva isaha 9 gusikisha 11 ariko tubasigire kala Joshe ego babandanye baryoherwa yego mubandanye muryoherwa na cyane Friday turazi neza yuko naho bamwe bari mu mafungo ariko ariyo nabandi umunezero ba watanguye twagiye kala Joshe kala Joshe kaja mu kurukundo kuri kala Joshe